Haleluya. Ganira uno munsi ijambo rivuga ngo umuco umurika mu mwiza. Natangaye kuko n'indirimbo baririmbye irimwo nze gusaba abaririmbyi baze kugasubiramo bwa nyuma turangiza ngo umuco umurika mu mwiza. Turasoma muri Matayo igice ca 4 umurongo wa 13 gushika ku murongo wa 17. Yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinaumu. Yesu aja kuba i Kaperinaumu hafi ikiyaga mu rubibe rwa Zerubabeli na Nafutali. Ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike ngo umve aja kuba ava i Nazareti aja i Kaperinaumu kugira ngo ivyanditswe bivugwe byavuzwe na Yesaya bishike. Byavuga gute? Igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani, i Galilaya mu gihugu c'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umuco mwinshi. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umuco mwinshi. Kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cabo, abicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cabo umuco urasira kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Kuva ico gihe Yesu atangura kwigisha ati ni mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Dusome muri Yesaya, tugendere ko Yesaya igice c'8 twumva ivyanditswe ico vyavuga. Yesaya yavugishijwe iki? Igice c'8 umurongo wa 22 gushaka ku 23. Sinzi ko mu Kirundi uhari. Igice c'8 okay, chiba 21-22. Mu Kirundi chiba 21-22, mu Gifaransa ni 22-23. Bazoca mu gihugu bazoca mu gihugu bamerewe nabi cane bashonje. Maze nibafatwa n'inzara bazoshangashirwa bavume umwami wabo n'Imana yabo. Bazorarama barabe hejuru. Umva umurongo ukurikira nimo nkeneye cane. Bazokwitegereza no kwisi basange hari ivyago n'umuzimagiza w'umubabaro. Bazosanga kwisi hari ivyago n'umuzimagiza w'umubabaro. N'umubabaro ubiriraniye ko maze bazohindirwa mu mwijima w'umuzitanya. Umurongo ukurikira sinzi ko ari igice ca 9 avuga igice c'9 umurongo wa mbere. Ariko ntibuzosubira kwiriranira kuwahoze ari mu mubabaro. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mu gihe ca kera yateye agakengegwa igihugu ca Zebuloni. Igihe igihugu ca Zebuloni cari cuzuyemo agakengegwe n'umubabaro. N'igihugu ca Nafutali. N'igihugu ca Nafutali. Ariko mu gihe co hanyuma, mu gihe kiza, Yesaya ariko arabivuga ati mu gihe kiza yagiteye icubahiro. Haleluya. Ku nzira ikikiye ikiyaga hakurya ya Yorodani, Galilaya mu banyamahanga. Okay. Murongo ukurikira. Abantu bagendera mu mwijima. Abantu bagendera mu mwijima babonye umuco mwinshi. Babonye umuco mwinshi. Ababa mu gihugu c'igitutu c'urupfu nibo bakiwe n'umuco. Ababona mu gitutu c'urupfu nibo bakiwe n'umuco. Imana ishimwe. Iri jambo riko rivugwa na Yesaya abivuze imyaka 400 imbere yuko Kristo avuka. Imyaka 400 Yesaya ariko araraba, arabona muri ivyo bihe ibizoba. Abona abantu bicaye mu mwonga w'igitutu c'urupfu, abantu buzuye umubabaro. Aravuga ati ndabona abo abijiriwe ntibazosubira kwijirirwa, ati hazoba ibihe vyiza. Ndashaka kuvuga iri jambo mpereye ku kibazo. Biramaze gushikira ukumva mu Gifaransa ngo uri déprimé. Ukumva ibintu vyose umenga birabishe. Ukumva nta vyizigiro
bya kazoza bihari. Waraba iruhande yawe ukabona ibintu vyose umenga harijiriwe, ni noir, nta vyizigiro. Urarondera ico kunezereza ukabura, ukumva ahubwo urupfu ariko ruri hafi yawe, ukumva urababaye. Bamwe bakagira naho bavuga ngo numva nosara, abandi nuko ari icaha nyene, ahandi ho no kwiyica. Nta gituma mbaho. Ibi bihe vy'umwijima nivyo abi Kaperinaumu bari babayemo. Bari babayeho ata vyizigiro, bari babayeho ata kazoza babona. Ariko kandi iki ni igicapo c'isi uno munsi. Isi nta munezero itanga, isi nta vyizigiro bihari. Ino si hari uguhemukirwa, hari urwanko, hari ubwicanyi, hari uburozi, hari ishari. Muri ino si harijiriwe, nta munezero uhari. Abantu b'i Kaperinaumu bari babayeho ubuzima bubishe. Bibiliya yatubwiye ngo igihe gikwiye gishitse, Yesu kugira ngo ashitse ivyari vyaravuzwe, ngo ava i Nazareti aho yakuriye, arimuka aja hari haravuzwe ko hari umwijima. Iki gisagara c'i Kaperinaumu cari gisagara ca business, cari cuzuyemo ivyashara kuko abantu bari hafi y'ikiyaga. Muzosanga muri iki gisagara harimwo abantu Imana yari yatekanije kuzohamagara bakaba abakozi b'Imana bakomeye, ba Petero, ba Andereya, bakorera muri kino gisagara, baba muri kino gisagara. Mugabo muri kino gisagara hari umwijima, hari umwijima, nta vyizigiro vyari bihari. Hariho depression, hariho kumva urupfu ruri hafi yawe kurusha uko wumva ubugingo. Iki gisagara naho byari bimeze gutyo, Yesu ava i Nazareti aja i Kaperinaumu. Atumbera i Kaperinaumu. Ntiyagiye muri visite touristique, ntiyaragiye kuraba ikiyaga. Yesu yari afise intumbero, uko yari azi neza ko i Kaperinaumu abantu bicaye mu mubabaro, bicaye mu mwonga w'igitutu c'urupfu, ata vyizigiro, ata espoir hari, huzuye umwiza. Yesu ava i Nazareti aja i Kaperinaumu. Nkuko Yesu yavuye mu ijuru aza kuturondera. Isi yari yuzuye umwijima, nta vyizigiro vyari bihari. Yesu yinjira i Kaperinaumu. Muri ico gisagara c'i Kaperinaumu niho yakirije abantu benshi. Ibitangaza vyabo yabohoye, abo daimoni yirukanye mu bantu yabikoreye i Kaperinaumu. Abo yahamagaye nuno munsi bavugwa nk'abahizi mu kwizera bavuye i Kaperinaumu. Hahandi haboneka ko atavyizigiro, hariho ivyizigiro kubw'umuco, kubwa Kristo Yesu. Uno munsi nashaka gutangariza, birashika yuko aho mwisi wicaye n'ivyo ubona otudo twa hafi yawe wumva ari umwijima. Bamwe baragura bakanezerwa ariko wumva ata munezero, wumva ata n'igituma wo kwiha ico kunywa canke ugafungura kuko ata munezero, imbere nta vyizigiro. Ariko nashaka kukubwira ngo Yesu arabizi, nico gituma yaje i Kaperinaumu. Yaje kumurika mu muco, n'umuco waje kumurika mu mwiza. Uwo tuvuga ni Kristo Yesu. Ngo bari bicaye mu mwijima, abari mu mwiheburo, ngo babonye umuco mwinshi ubamurikira. Nico gituma havuyemo ba Petero muri Kaperinaumu, havuyemo ba Andereya, ba Filipo, havuyemo abakozi b'Imana bakomeye i Kaperinaumu kuko bamurikiwe n'umuco. Ndakwipfuriza muri uwo mwijima wumva hafi yawe canke agukikuje, umurikirwe n'umuco wa Kristo Yesu. Kristo niwe muco, Kristo niwe muco. Niwe yari yaravuzwe imyaka 400 imbere y'uko abaho. Ati ndabona igisagara kiri ku kiyaga ariko cuzuye mu mwijima. Ariko kandi ndabona hari ivyizigiro yuko uwo mwijima utazosubira kuboneka ukundi, hazoboneka umuco.
kubera iki? Mwumvirize umurongo wa 6. Yesaya 9:6 uvuga iki? Mu Kirundi ariko mu Gifaransa umurongo wa 5 havuga ngo kubera iki? Kuko Yesaya yarabona ati gituma mbona umuco winjira i Kapernaumu nuko umwana tuvukiye. Duhawe umwana w'umuhungu. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Azokwitwa igitangaza. Umujanama. Imana y'ubushobozi. Data wa twese ahoraho. Umwami w'amahoro. Haleluya. Muri ino si yuzuye mu mwijima hariho umuco. Umuco turiko turavuga si ubwenge bwinshi, si ubumenyi bwinshi, ariko umuco ni Kristo Yesu. Kristo yaje kumurika mu muco, mu mwiza. Kristo yaje kuba umuco mu mwiza. Kristo yaje kugira ngo agaragaze yuko kuri we ariho hari ubutware, la souveraineté. Ngo kuko duhawe ubutware buri ku bitugu vyiwe. Hariho igihe wumva kumenga hari bikinyije ubuzima bwawe, wumva umenga birahaje ubuzima bwawe, ariko ndashaka kubwira ngo hari ubutware bwose buri hejuru yiwe. Ni Kristo Yesu, umuco w'isi. Niwe yaje kutubera umuhanuzi muri ino si tutagira abahanuzi. Ino isi iteye ibintu bizazaniye, hariho confusion nyinshi, ariko yaje ari lo conseiller. Biragushikira ukumva umengo ukeneye umuntu yo guhanura mu kuri, atakujyajya, atagusiga amavuta. Nashaka kubwira ko ahari ni Kristo Yesu. C'est lui le conseiller. Ngo duhawe umuhanuzi, atugisha inama, le conseiller dans notre confusion. Niwe Mana y'ubushobozi. Muri ino si hariho jeu de pouvoir ikomeye cyane, hari imitego, hari abantu barondera ubutegetsi, hari abantu barondera kuja mu byicaro bikomakomeye. Ino si iri kwiragwanira cyane ibyicaro n'ibiti, ariko ndashaka kubwira ngo turafise le Dieu tout puissant, Imana ishoboye byose. Le tout puissant iri hejuru y'abategetsi, iri hejuru afise ububasha, iri hejuru y'abicaye kuri izo ntebe, ikuraho igashiraho ishatse. Uwo niko ndavuga ni Kristo Yesu, le Dieu tout puissant. Uwo niwe yaje kutubera le Père éternel. Muri ino si aho twabuze des repères. Il est le Père éternel. Là où il n'y a pas de repère. Yaje kuba data wa twese ahoraho mu gihe twabuze ikiturongora. Bamwe barabuze ivyitegererezo. Abandi bakuze babona abo babereye ivyitegererezo ari bo bariko babagwisha mu bitari byo. Ino si irakeneye des repères, ivyitegererezo. Ino si irakeneye ivyitegererezo. Le mot père, ijambo père canke data risobanura isoko. Nico gituma usanga hari abantu bakuze bafise ibibazo kuko babuze des repères, ivyitegererezo. Ikibazo sibo, nuko babuze ivyitegererezo. Ijambo ry'Imana rimbwiye ngo Kristo yaje kutubera le Père éternel, uwo dushobora kufata nk'icitegererezo, uwo twigira ko muri vyose. Nkeneye gusenga, ndakeneye kwigira kuri Yesu. Ndakeneye kwifata mu bihe bigoye, ndakeneye kwigira kuri Yesu. Birananira kutavuga igihe ndiko ndahahazwa, ndakeneye kwigira kuri Yesu. Ndakeneye kugirira neza nabangiriye nabi, ndakeneye kwigira kuri Yesu. Yesu c'est lui le repère. Niwe citegererezo igihe isi iri kwirarondera ivyitegererezo ariko ikabibura. Yesu ngo niwe mwami w'amahoro, le prince de la paix.
muri ino si aho wuzuye uguhahazwa le depression, bagushirako ingogo, bagushirako pression yuko utegerezwa kugira ibi, uno munsi turiko turiruka cyane, hejuru yacu hariho depression. Nashaka ndabibutse yuko tudakwiye gutwagwa n'ibiduhahaza umutima, ngo dushire umutima ku bitakwiye. Icari essentiel ni ukwibuka yuko wagiriwe neza, warababariwe, ufise ivyizigiro vy'ubugingo budashira. Ubuzima turiko turiruka muno munsi hano kw'isi nubwo akanya gato, ntuzi ryari, ntuzi n'imyaka ufise, ntuzi niyo usigaje, ntuzi ryari ushobora kuzotaha. Nico gituma imyaka usigaje naho utayizi, uyibaho wizigira le prince de la paix. Tumuhamagare aduha amahoro mu bihe twumva kumenga turaremerewe. Inshuti zirakuremera, abagenzi barakuremera, bosi wawe ku kazi arakuremera kuko aragusaba ibintu utegerezwa gukora kandi biri au-delà inkomezi zawe. Hariho depression hejuru yacu. Ahandi bati none nzobaho gute, abandi uzobaho gute, ntacu uzovamwo, nta kintu uzovamwo, ntacu uzotanga, ugiye gupfa. Hariho depression nyinshi. Ariko ndakwibutse yuko uno munsi Bibiliya itubwira ngo twaronse le prince de la paix, niwe mahoro. Amaze kuzuka yabonye abigishwa biwe igihe bari biyugaranye, ijambo yaguma babwira iminsi yose babonye, babwira ngo amahoro abane namwe. Ngo jewe sintanga amahoro nk'uko isi yatanga. Isi, amahoro y'isi ni negociation, ariko amahoro ya Kristo ashibamira imitima yacu n'ivyizigiro vyacu muri we nyene, muri Kristo Yesu. Izigire Kristo, izere Yesu, niwe muco waje kumurika mu mwiza. Yohana igice cya mbere umurongo w'icenda, badusomere. Yohana igice cya mbere umurongo w'icenda havuga gute? Duce dusimbira ku murongo wa 11. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Umurongo wa 11. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Haleluya. Abamwakiriye, haleluya. Yaje mu biwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Yaje kumurikira abari mu mwiza no mu mwijima, ariko benshi bahise mu mwijima aho kwakira umuco. Nuno munsi ino si turimo, harabahisemo kwizera Kristo, bakira umuco, baronka akaruhuko k'imitima yabo. Ariko kandi hari n'abandi bamwemera ariko batigeze bamwizera. Baramwemera kuko barabivuga. Ni uza gusohoka ngaha, uwo ari we wese arakubwira ngo Noheli nziza. Uwo mubaza ico imubereyeho iyo Noheli niyo kwishura. Baramuzi nkuko twize histoire y'abantu bakomakomeye, ariko ntakeneye kumufata nka histoire, akeneye kumuha ubugingo bwawe. Yaje mu biwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko hari abamwakiriye. Ngo abamwakiriye bose yaciye abaha ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Bigenda gute kugira ngo dushobore kwakira uwo muco? Yesu arabitangamwe inyishu mu gice ca Matayo 4:17. Umviriza amaze gushika i Kapernaum, ijambo rya mbere yavuze, Matayo 4:17. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Ngiyi inyishu Yesu yavuze. Ubwami bw'ijuru ntiburi kure,
ntibariko bavuga ku vyerekeye umuhero w'isi, ariko bariko bavuga mbega ijuru ndashobora kuribamwo, ubwo bwami ndashobora kububamwo. Ego ntiburi kure ariko buri hafi yawe. Mene inkokora mugenzi wawe mubwire uti ubwami bw'ijuru buri aho hafi yawe, aho hafi yawe, nta kilometero kihari. Ariko ubwo bwami bw'ijuru burafise irembo. Yesu niwe rembo ry'ijuru. Yesu niwe muco waje kumurikira Mwiza. Ubwami bw'ijuru ngo buri hafi. Ariko ico Yesu avuga ku vyerekeye kwinjira muri ubwo bwami, yavuga ngo mwihane. Ni mwihane. Turakeneye kwihana. Kwihana ukugabitanya kwacu. Kwihana ugukomantaza imitima kwacu. Kwihana ubwibone bwacu. Kwihana ukumva ko tubishoboye tutakeneye Kristo. Ukwihana ubwibone butwereka ngo ntaco mpajije, ntaco mbuze. Bamwe urababwira ivya Yesu bakavuga ngo jewe simbona ico mbuze, jewe ndi umuntu mwiza, jewe nitahira kare, jewe nirabira neza, jewe nunteye ikibazo, nunteye ingorane ndamuhunga, jewe ntawe nshaka amatati. Abantu barumva ko batunze, baribona ko batunze ibintu bibatuma bemegwa n'Imana, ariko ibikorwa vyiza sivyo vyatumye twemegwa. Icatumye twemegwa nugutahura ko ndi mubi, nta ciza comvuyemwo. Nico gituma nkeneye kwihana no kubwira Yesu ngo ingo ufashe ubugingo bwanje, ndabuguhaye, ntaco nshobora utanshoboje, nta bugingo mfise hanze yawe, ariko muri wewe mfise ubugingo budashira. Kuvyubwo Yesu atangura kwigisha inyigisho yiwe. Uno munsi nitukiyivuga, yavuga ngo ni mwihane, kuko ubwami buri hafi, birashoboka ko mwinjira muri bwo. Ni mwihane, nimuhindukire mu bitekerezo, mu vyiyumviro vyanyu, nimutangura kwiyumvira yuko naje kubabera inzira. Ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Unyizera wese niyo barapfuye azobaho. Uwo ni Kristo Yesu. Niwe nje kukubwira, umviriza mu Bakolosayi igice ca mbere umurongo wa 12 gushika ku wa 14, niryo jambo ngiye kurangirizako. Abakolosayi igice ca mbere umurongo wa 12 gushika ku murongo wa 14 havuga ngo mushime data wa twese, mushime data wa twese, yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco, yabashoboje kuronka heritage yo mu muco, yadukijije ububasha bw'umwiza, yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo Kristo Yesu niho dufise ugucungurwa, guharigwa ivyaha. Abavyizera haleluya. Muri uwo Yesu niho dufise ubugingo, niho dufise gucungurwa, niho dufise guharigwa ivyaha. N'ahandi atari muri Yesu. Isi irarondera gukosora abantu ariko ntibishobora. Bamwe babajana ahantu kugira ngo babadesintoxike, babakuremwo ibiyayura umutwe bagiyemwo, ariko barafise aho bagarukira. Isi iragucira urubanza ukaja mu gasho kugwicaha wakoze, ariko ukavayo uri mubi kurusha. Isi iragerageza, ariko Yesu ntagerageza, Yesu arahindura. Muri uwo niho dufise gucungurwa, niko guharigwa ivyaha vyacu. Nje kuvuga nde? Nje kuvuga Yesu. Niwe muco waje kumurika muri uwo mwijima. Naho hari umwijima, inkuru nziza nuko ubwami bw'Imana buri hehe? Buri hafi yawe. Uno munsi urashobora guhitamo kububamo. Urashobora guhitamo kwakira umuco. Uno munsi urashobora guhitamo kuvuga ngo sinkishaka kubandanya bwa buzima, kandi nararonse umucunguzi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Sinkishaka muri uwo mwaka ngiye kwinjiramo kuba munsi y'ubuja n'ingogo y'umugwanizi ya depression yiwe. Ngomba kwizera Kristo no kumuha ivyanje vyose. Ni wakwiye kuba umwami. N'umwami aganje vyose.
muhaganze ubugingo bwawe, muhaganze umutima wawe, muhaganze umufuko wawe, muhaganze abana bawe, muhaganze itungo ufise, muhaganze n'akazoza kawe, kuko arashoboye. Ari waganje byose bigenda neza. Tugiye gusenga Imana. Hari umuco wamuritse mu mwiza. Uwo muco si itara, uwo muco ni Kristo Yesu. Haleluya. Uno munsi washobora guhitamo Yesu. Umuco nutinya umwijima. Yesu ntiyaravye umwijima wari ukikuje ubugingo bwacu, avuga ati ndagowe, ariko yavuze ngo ndaje. Ndaje. Yaje gutanga ubugingo ku bwacu. Kuno munsi twibuka kuvuka k'umucunguzi wacu, reka twibuke kandi yuko yaje kuba umwami, ashaka kuganza ubugingo bwacu. Kandi irembo ry'ubwami bwiwe ntiburi kure, riri hafi yawe. Birashoboka yuko utaba muri wa mugwi wavuga ngo yaje mu biwe, abiwe baramwanka, ariko ube mu baselebra, babanezererwa ngo yaje mu biwe, abiwe turamwakira, none yahinduye ubugingo bwacu. Haleluya. Bakiriko baririmba kano karirimbo, wiyumvire, hanyuma uhitemwo neza, uhitemwo gusura kumwimika nk'umwami w'ubugingo bwawe. Inyenyeri serutse, isi yari mu mwijima, atavyizigiro vyejo, mazibona umuco. Nta vyizigiro vyari bihari, izuba riserutse, ariko ivyizigiro twabisanze muri Kristo Yesu. Haleluya. abanyabwenge bakure bazaba ikurikiye, baraba wihagaze, basangura uyoya. Bazanyamashikanwa n'imibavu imota neza, ifeza n'izahabu barabimutura, maze abamarayika batera mu ndirimbo bati Gloria, Gloria, hashimwe Imana isumba byose. Yatuvukiye mw'isi yose, tunezerwe. Hosana, Hosana, hashimuje mw'izina ry'Uhoraho. Hashimuje mw'izina ry'Uhoraho. Niwe wenyene muco waje kumurika mw'isi, ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ariko kandi hari n'abamwizeye batamwemereye ko aganza abumwami ngo bamuhe ivyiwe vyose. Nico gituma ivyo gifise wewe arivyo biguteye uruhagarara, uhagaritse umutima kuvyo ufise, ariko wobishikiriza Yesu n'umwizigirwa, nta ruhagarara wosubira kugira, kuko bumwizigiye ko abifise mu ntoke. Kadusenge. Urasenga Imana uti Mana murikira, Mana ugurura amaso yanje, Mana akira ivyanje vyose, ngo umbere umwami.
aho mwumva hari confusion, umbera umuco, umuhanuzi mwiza waje ngo utubere umwami w'amahoro. Ganza amahoro y'umutima wanje, ganza ubugingo bwanje. Ndagusaba usenge, ariko ukiri kurasenga nashaka gusaba uwumva ko akeneye guha ubugingo bwiwe kuri ino tariki twibuka ukuza kwiwe, agomba guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu no guhitamo kuba umwana wiwe uno munsi, akumvira rya jambo yavuga ngo nimwihane ubwami buri hafi mwinjiremo. Niwe wenyine ashobora kudukura mu bwami bw'umwiza tujana mu bwami bw'umwana wayikunda cyane. Nimba ukeneye agakiza no guha ubugingo bwawe Kristo no kwihana, uduze urutoki aho wicaye, ndashaka gufatanya nawe amasengesho kuno munsi mwiza. Duze urutoki ndagufashe gusenga kuno munsi mwiza ku bugingo bwawe. Duze urutoki. Haleluya. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Hari umunezero mu ijuru kuko icyamuzanye nico nyene uri kurakora, nico nyene. Wumva nawe ukeneye Kristo, duze urutoki ndagufashe gusenga. Haleluya. Duze urutoki neza, Imana ibahezagira bamaze kuduza intoki. Haleluya, haleluya. Duhe icubahiro Imana mukoma amashi, dusaba bene data bahaguruke, bahaguruke. Karibu ngaho imbere, karibu ngaho imbere, mubakire n'amashi. Haleluya. Icyamuzanye ntiyazanywe n'abahambaye, yazanywe n'abantu banywagutse imitima, bababaye. Yaje gutanga ubugingo, kandi ubugingo busagutse. Haleluya. Amashi menshi kugama. Haleluya. kumwami wacu Yesu n'umuhuza mwiza, yahuje abamajusi n'ubutunzi bwabo bavuye kure, ibahuza n'abungere barara ku misozi. Cyari ikimenyetso cy'uko abakomeye n'abahambaye n'abantu baciye bugufi bahurira muri Kristo Yesu. Abavuye mu bihugu bya kure byitwa ngo biratunze, n'abandi bari mu bihugu bisanzwe nabo nyene bahurira muri Kristo Yesu. Abakomeye n'aboroshe tuzohurira kuri imbere y'iya ntebe, imbere ya ntebe. Abajya gatatu canke gatanu n'abajya rimwe tuzohurira imbere ya ntebe. Yesu n'umuhuza mwiza, niwe mucunguzi w'ubugingo. Mwahisemo neza. Sabe umukozi w'Imana Pio abafashe, ariko natwe twiyumvire ni iki twoha Kristo uno munsi. Nta kindi akeneye atari umutima umwizeye. Niwe muco waje kumurikira ubugingo bwacu. Ndabasabe duhaguruke senge Imana. yatuvukiye mw'isi Tunezerwe, Hosana, Hosana, hashimuje mw'izina ry'Uhoraho, ry'Uhoraho. dusenge. Mwami Imana, senga gira icyo ubwiye Yesu kuno munsi. Wibuka ko ari wo muco, wibuka ko ari wo mwami w'amahoro, wibuka ko ari waganje ubugingo bwawe.
yaje kumurika, yaje kugukura muri ako gatengo n'ubwo bwoba n'ivyiyumviro vy'umubabaro. Niwe wenyine ashobora kugusubiza mu ivyizigiro by'ubugingo budashira hano mu isi, ariko kandi n'ubugingo budashira kubana nawe mu ijuru. Yesu, turi imbere yawe, turaguhaye icubahiro kuno munsi mwiza, utwibukije yuko waje nk'umuco mu mwijima, waje kumurikira ubugingo bwacu, waje gukomeza ingingo zacu, waje Mana kudufasha gusubizwa mu ivyizigiro aho twataye ivyizigiro, atacitegererezo tugifise. Wewe waje kutubera umuco, waje kumurika mu mwijima. Mana, murika mitima yacu aho hose hari umwijima, mu izina ryawe Yesu, hamurike umuco wawe, hamurike umuco wawe mu miryango yacu, murika umuco wawe hagati y'inshuti, murika imico yawe mu ishengero, murika umuco wawe. Niwe muco, ni wewe muco waje kumurika, maze umwijima ngo uhunge. Reka umwijima wose Mana uhunge imitima y'abakwizeye, uhunge mu ishengero, uhunge imiryango, uhunge mu gihugu, mu izina rya Yesu. Nk'uko wagendeye Kaperinaumu, abari mu mwijima no mu mwiheburo bagasubizwa mu ivyizigiro, Mana hagurutsa, hagurutsa ba Petero bari ngaha, uko bikoze Petero Kaperinaumu, hagurutsa ba Andereya, hagurutsa ba Filipo, hagurutsa intumwa zawe. Haleluya, turaguhaye icubahiro Mwami Yesu, turagushima igikorwa watanguye kandi ushishikara gukora mu bugingo bwacu. Turagushima ko ubwami bw'ijuru buri hafi yacu. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Undabire mugenzi wawe, mubwire uti reka umuco ube mu muryango wawe, mu mutima wawe, umurike mu madomene yose y'ubuzima bwawe. Mugire indwi nziza, Imana ibahezagire.